umugambwe CNL usubiye kwemeza amatora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025 yaranzwe n'amabi menshi bituma ibizoyavamo bitokwizegwa. Hari abantu bidogera mu radio kuko umenye iradiyo niyo kugira umukuru, iradiyo ntigira umukuru umuntu, iradiyo igira reportage y'ibiri mu gihugu. Kwaka abanyagihugu uburenganzira n'umwidegemvyo wo gutora byabonekeye muri ibi bikurikira. Ingorane hariho bandi kandi ikindi kintu nacyo, hariho abantu bazi ko bazosaba amajwi mu kwitwara muri RFI. Ni radio y'Abafaransa mu mbabarire barimo akitwara ku radio hanze. Urabona ngo imbonera kure ndazo gishikako, ngo imbonera kure isaba nabana. Nabana badi mudimu. Ntibavuga ku Barundi sabana biwacu. Ukaza kwitwara iburaya kuri RFI. Iherero no kubategeka aho batora. Kuzingira abatora amakarata yitora. Kugira bikunde basuzume aho umuntu yatoye. Gutegeka abatora kubikorera ahatagira ubwiherero. Ubuzu bwo gutoreramwo utashizwe ahantu umuntu yiherera. Ukinjira mu nyagihugu mukaganira mwicaye ku mukazi uti mwebwe ko mwato SNDFDD karimo arabaporona byagenze gute mukicara wumvize katakubwiza ukuri none umuntu nimba harimo gutoreranira cyo birandaba mugaye cyo navuze ni uwo bafashe ku nguvu ngo zanda gutorera nagende kuko muri biro do vote abantu bose barazinanye sinzi ko mu gisagara gusa mugabo ruguru biro do vote mwese mamuzinanye rero muri biro do vote nihagira uvuga ati muhungu wanda bacekure ngo ndamuvuga ko n'umubibi wacu muhungu wanda yanyatse karata antorera ku nguvu umuntu individi amwandika izina kuko barazinanye muri biro do vote kiretse mu gisagara kubera mu gisagara hari abiyandikishije bamwe ari abatagisi moto bagomba kugira mobilité abandi batagira na residence nyene izwi n'amategeko kuko rero nk'abanyezamu birarira ku mpome z'inzu urumva nk'uyo ntushobora kumumenya muhurira muri biro do vote mugaruguri wacu hariya kugasago turazinanye twese nihagira uvuga ati umuhungu wa naka niwe yambwiye iki niki niwe yanyatse ikaratasi arantorera cyo kuraba ko natwe turazinanye ku mutumba kuje muri biro do vote ya kabiri abatoreyeyo ndabazi bisampeke Madame yatoye kuri biro 4 abatoye muri biro 4 turazinanye twese kandi bavuga ati Madame Nsuwino numukazana avuga isiza imakamba n'abanyagi barabizi kariyo namukuye akona kurara rero ntibaze baravuga nk'uko umengo n'ibintu bigoye guharura umengo n'ibintu binini si binini oya genda kugatumba muvuge turabe nawe we aho uvuga yavuge ibiro n'inimero z'ibiro by'itora nimba ariho wari kubera ntugire ngo uroni bunini tweda kubiye twa dufise hafi abamandateri 30 n'abasantere do vote beshi umwanya Munumva rero ni iteka rero abo bavuga ati abatoreye abandi ico zidakijako umwe wese navugwa mutoreye kuko barazinanye kuri biro do vote amahinyu ndenza rugero yagaragaye ntayakwirikira ubwa mbere kwaka abanyagihugu uburenganzira n'umwidegemvyo wo gutora byabonekeye muri ibi bikurikira kwaka abatora bamwe amakarata yitora kugira babatorere gutegeka abatora ngo batore umugambwe uri ku butegetsi gutera ubwoba abari ku mirongo bakirindiriye gutora ubwa kabiri kutubahiriza uburenganzira bwo gutora mu mwiherero byaranzwe no guherekeza abatora gushika mu kazi k'ubwiherero no kubategeka aho batora kuzingira abatora amakarata yitora
kugira bikunde basuzume aho umuntu yatoye. Gutegeka abatora kubikorera ahatagira ubwiherero, ubuzu bwo gutoreramwo utashizwe ahantu umuntu yiherera. Ubwa gatatu, ubusuma, kuzuza amasanduku amajwi y'amatora imbere yuko itora nyezina ritangura, kanatsinda hatanguye itora imbere y'amasaha yarategekanijwe, hari nahavuze ko batanguye isaha 9. Gutorera abantu benshi barenze umwe, kandi amategeko yasaba ko atamuntu ashobora gutorera uburenga umwe. Ubwa kane, amatora atabaye ku mugaragaro, byaranzwe n'abarongoye ubuzu bw'amatora bangiye inderetsi z'umugambwe CNL kwinjira gukurikirana uko amatora ariko aragenda, kwanka kwakira impapuro zigenga inderetsi, kwirukana inderetsi hageze guharura amajwi. Mu guharura amajwi iberekana ikarata y'itora kugira abahari bose babone watowe. Ubwa gatanu, guhimba ivyegeranyo, bimwe mu gifaransa twise falsifier, byaranzwe n'ibintu bibiri nyamukuru. Kimwe, kwankira inderetsi aho zasigaye ko bagira ico bavuze canke basavye kuvyo kwandika ku vyegeranyo. Cya kabiri, gusinya ku vyegeranyo mu kibanza c'inderetsi zirukanywe. Naho byagenze uko, umugambwe CNL ufashe kano kanya ngo ukengurukire wongere ukeze abarundi bose muri rusange n'abanywanyi bawo by'umwihariko kubona barahunza amajwi umugambwe CNL, naho hari benshi batswe uburenganzira bwawo bwo gutora no gutegekwa gutora uwo batifuza mu mwidegemvyo, uwo bifuza mu mwidegemvyo. Ivyo bikaba bihonyanga uburenganzira bwabo nk'uko bitegekwa n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Umugambwe CNL wasanze ivyo twadondaguye byose vyakozwe kumwe mu gihugu cyose, bikorwa n'abari bajejwe guhagararira amatora ku buzu bw'amatora. Ivyo bikagaragaza ko yoba yari integuro. Dufatiye kuri ivyo byose vyavuzwaho hejuru, umugambwe CNL uramenyesheje abarundi n'amakungu ko mu gihe hotangazwa ivyavuye mu matora yakozwe muri ubwo buryo ko atawovyemera. Icibagiwe coco ni umugambwe CNL. Mu gusozera iri tangazo, umugambwe CNL usavye abanywanyi bawo n'abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda mu kurindira ko ikicuka n'impari vyatewe n'aya matora bitore umuti. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 9 Ruheshi umwaka wa 2025. Nestor Ngiyukwishaka, umukuru w'umugambwe CNL, akongera akanawuserukira imbere y'amategeko.